ndasubiye kubaha mwiriwe mwese n'ikaze muri aya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatanu ni ku igenekerezo rya 2023 Ruhuma umwaka wa 2024 mu gatondo hitezwe yuko ahenshi mu gihugu cacu ko hazorangwayo ikirere kirimo ibicu vyinshi kiretse mu ntara ya Cibitoke ibujumbura mu Rumonge imuhinga no mu Kirundo ihitezwe yuko hazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike bike. Ibipimo by'ushuhe bizoba biri hasi gusumba ahandi bizogera kuri degre Celsius 15 zikazogera zoboneka mu ntara Kayanza Igitega hamwe n'Imwaro. Ku muhingamo naho hitezwe ko hazogwa imvura hongera hacemwe n'ibihe vy'izuba mu ntara ya Cibitoke Ibubanza Ibujumbura mu Rumonge Ibururi Imakamba hamwe no mu ntara ya Rutana. Ahasigaye hitezwe yuko hazoboneka ikirere kirimo ibicu vyinshi. Ahazoba hashushe gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Cibitoke aho ibipimo vy'ubushuhe vyaho bizabigera kuri degre Celsius 30. Mu gatondo rero izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:10 rirenge igihe cy'isaha 12:21 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatanu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira, ni mugire ijoro ryiza ayiwanyu.